Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza no kubanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije mbahaye ikaze muri kino kiganiro cacu yaga muganga kigira gatanu muri bya biganiro bitandatu tumaze imisi tubashikiriza bitubwira ku bintu umuntu yokora mu ntumbero yo gushishikara kubungabunga amagara meza. Twarabonye ibitare bike mwebwe bashasha mutabonye ivyo biganiro mufende kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone yanyu irimo kugira ngo bikunde muzoze muraronka ibiganiro byacu tuba twashize ko. Hanyuma kandi muce murondera umwanya naho umwanya n'amafaranga bisaba kwigora kugira ngo umuntu aronke izi nyigisho ntungamagara zishishikare kumufasha, kuko twabonye yuko umuntu aricwa no kutamenya, ugasanga sigara avuga ngo iyo mba narinzi, iyo ndabimenya banaragize ukuntu. Rero inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara ni inyigisho zikomeye cyane kandi zikenewe ku magara yacu. Uno munsi rero turabira hamwe ikintu gira gatanu mu bintu bitandatu tumaze imisi tuvuga ko umuntu yokora kugira ngo bishishikare kumufasha kubungabunga amagara meza, nimba asanzwe afite amagara meza, atamagara meza afise naho bimufashe kuronka amagara meza, kuko muri ibi bintu hari ibyo umuntu akora kugira ngo agire amagara meza, canke hari ibyo umuntu yirinda kugira ngo agire amagara meza. Inyifato mbi canke ingeso mbi yari afise zishobora kubangamira amagara meza ntizibandanye zisinzikaza amagara meza yari afise. Uyu munsi rero turabira hamwe ikintu kivuga yuko mu ntumbero yo gushishikara kubungabunga amagara meza cane, mu ntumbero yo gushishikara guharanira kubaho umuntu afise amagara meza, umuntu akwiye kwigiza kure ibintu byose novuga ngo vy'imicafu canke se vy'ubumara, ibintu bifise novuga ngo ubumara canke se ibintu d'poison, ibintu novuga ngo bishobora guhungabanya amagara yiwe, biri mu byo afungura canke biri mu byo yihereza mu buryo bwo kunwa. Murazi ko umuntu ashobora kunywa ibinyobwa, umuntu ashobora gufungura imfungurwa kanaka, hanyuma kandi si ivyo gusa, hari n'ibindi umuntu yihereza nk'ibintu by'amatabi. Rero ngo mu bintu umuntu akwiye kugabanya cane, ahubwo no kubiheba akavyihoza akaravuga ngo akavyigiza kure, iki kintu ngo co gusogota agatabi umuntu yocigiza kure, kubera yuko itabi rifise ingaruka mbi nyinshi. Nibaza yuko bibaye ngombwa tuzokora ikiganiro gitumbereye kwerekana kumbure amabi akomoka ku itabi, twama twabivuze muri rusangi mu mpanuro ntungamagara hamwe no mu nyigisho ntungamagara yuko itabi umuntu yogirane yorica kure, yogihoza, kubera yuko rifise ingaruka mbi zitari nke ku magara y'umuntu. Rero itabi ni kimwe mu bintu umuntu yogirane yokwihoza, yoheba, yoreka mu ntumbero yo kugira ngo ashishikare kugira amagara meza. Tubabwiye yuko itabi umwotsi waryo ushobora novuga ngo konona canke se guhungabanya ibihimba vy'ihumekero, amahaha hariya mu mabronche, mu miheha itwara impwemu hariya mu mahaha. Nibaza yuko abatari bake murabizi ntitwoba twihenze tuvuze yuko umuntu ashobora kuba yogwara igituntu biturutse no kwitabi. Ibyo navyo ntitwoba twihenze, nibaza ko abatari bake mubizi, abatabizi nabo muca muvyumvira. Tuvuze yuko itabi rishobora gukomokwako, rishobora gutuma haboneka canke habaho cancer de la gorge, cancer yo mu muhogo, naho nyene abatabizi mubimenyereho canke ababizi nabo nibaza yuko mubizi. Tuvuze yuko kandi muzeye itabi rifise ico rihungabanya mu bwonko, mu kubwenge bukora mu mutwe, naho nyene nibaza ko tuba twihenze, kubera ko murazi yuko ni ikiyayuramutwe. Ikiyayuramutwe naco kiyayura ubwonko, kigasinzikaza amagara yo mu mutwe, santé mentale igaheza ikagirane, igahungabana. Ikindi kintu ngaho tuko turavuga muri ibintu byo kwihereza umuntu yoheba mu ntumbero kugira ngo agirire novuga ngo hygiene umubiri wiwe, agire hygiene de vie, agire novuga ngo asukure, akure ibintu novuga ngo vyoba bimeze nk'imyanda mu mubiri, kubera yuko igihe cyose umuntu avyihereje bishobora kugira ne kumuhungabanya. Ni citwa inzoga. Izi nzoga ziri alcoolize nazo nyene umuntu yogirane
yozigabanya mbere ngo binashobotse agaharanira kuziheba. Ku itabi izi mpanuro ntungamagara zikunda kwerekana akantu gatoya bitandukaniyeko. Ku itabi bavuga ngo ni uguheba burundu, hama ku nzoga nabo bakavuga ngo umuntu yogabanya cane ku rugero ruboneka, novuga ngo intuzeye itabi bambe nako inzoga, ibi binyobwa birimo alcohol. Ariko mugabo kandi mu biganiro vyarenganye twarababwiye yuko ishiramwe mpuzamakungu OMS yita amagara y'abantu kw'isi, Organisation Mondiale de la Santé, yemeza yuko ibinyobwa byose bibaho kuri ino si, ikinyobwa kimwe rudende rwadege umubiri ukeneye kugira ngo ubeho ufise amagara meza, ibindi byose naho wovyihoza, ibindi byose naho wobibura atangorane, ni ikinyobwa citwa amazi. Aho ni mu gihe hari abantu usanga amazi bayirengagiza, amazi novuga ngo bayafata ibisanzwe bakagira ante, ugasanga nyene umuntu yona arenga atanywa amazi, mugabo ugasanga ikarato y'ibiyeri, ikarato ya mustere, n'izindi zo nako kuri nta nizo nziko ko ntazo nakuriyemwo ntazonwa, nani mazina y'inzoga menshi. Ugasanga rero ikarato umuntu aragira arakubita, ariko mugabo amazi irarenga. Rero amazi byo mu cyo kinyobwa principal umubiri ukeneye. Murazi ko twanabivuze ko kumbure ababizi abatabizi nabo mu birabe, twavuze yuko amazi mu mubiri angana n'ibice hafi birenga 60% by'ibiseseka bwa mazi, les liquides qui circulent dans l'organisme, dans le corps humain, plus de 60% de liquide ni amazi aya nyene tunwa. Rero murumva inzoga rero ngo umuntu yozigabanya ku rugero rufadika, hanyuma mbere bikaba ngombwa yuko agerageza akaziheba, haje bishigikira kuziheba. Ndabaye hatazonwa, murabona ndakuze, ubuzima burashoboka atanzoga unwa kandi ukabaho neza, kubera yuko hari abantu bibaza ko mberengera ngo yo nivyo kunda biragoye ibi nabiriya. Ibyo byose rero biri muri cyo twita ngo ni hygiene de vie, ni ingene umuntu ashobora kugirira isuku umubiri wiwe, amagara yiwe. Kugirira isuku umubiri rero bituzana umukubuzo ngo dukubure, bituzana igikoropesho ngo dukorope, ariko kugirira umubiri kugira ngo ube ufise hygiene, ube usukuye neza, ufise propreté, nukurinda ibiwuzamwo, ibyo tuhereza bihindukira bikawangiriza, bikawusinzikaza umubiri wacu, amagara yacu. Ibintu byose dushobora guhereza umubiri wacu hanyuma bikawusinzikaza, bigatuma habaho ingwara zitandukanye. Ivyo bintu no kubiheba. Tubonye yuko rero itabi ririmo mu by'umuntu yokwihoza yoheba. Tubonye yuko inzoga zirimo mu by'umuntu yoheba. Hanyuma kandi saho gusa turarengana tukavuga yuko n'ibindi bifungurwa byose umuntu ashobora gufungura, kubera ko murabizi yuko iyo umuntu ari imfungurwa zacafuye, zitateguwe neza, novuga ngo zononekaye, zigashe, ziboze, urabyumva, birimo imicafu, birimo imyanda, muri ico gihe hashobora kuba ico twita ngo ni intoxication alimentaire. Iyo intoxication alimentaire nayo ni kwa umuntu ashobora kugubwa nabi n'ivyo yariye, bigatuma anagwara mu nda, hanyuma akaba yonacibwamwo, ugasanga nyene vyahuraguye. Muri ico gihe rero murumva yuko si inzoga si itabi, ariko ivyo yafunguye navyo vyagizene byamukwegeye kurwara. Nakuze numva abantu bamwe bavuga ngo inyama ntikoroka, podure ko nikorose nta muntu aheba inyama, ucitora mukayanaguruka yijya. Ariko mugabo wegereye abize ivyigwa bijanye n'amalaboratoire, ibyo gupima imigera mikrobe n'ibindi, abize za microbiology n'ibindi, bo kwereka neza yuko naho wohanagura imicafu yoyo ibiriko n'umuyoro ushize muri ca cuma ca rugagamisha microscope, cyo kwereka imigera myinshi cyane gose kuri iyo nyama yakorotse umuntu atoya kajyo. Ugasanga rero muri make umuntu usanga umengo nta ngorane, niyo kwita ngo yitwararike cyane isuku y'ibyo afungura. Ibyo dufungura rero nimba ari imboga, nimba ari ivyamwa, tubigirire isuku, tubitegure neza, tubibike neza. Bishitse bikaba byononekaye bihebe,
ni imyembe, ni ivyamwa, ubonye yuko hariho wanashaka uruhande rwaboze, hakuba gusanga uriye imicafu, imyanda ihavi gutera indwara, ihavi ituma amagara yawe asinzikara, kandi twipfuza yuko woshishikara kubungabunga amagara meza ngo ntaguce mu ryahumye. Iyo myembe wotuma uyiheba, iyo voka wotuma uyiheba yose, uwo muri wotuma uwuheba wose. Reka kuri gurigora ngo ngomba nkogoshore ngo akantu mbona ko kameze nk'akaboze gusa, ibintu nyene nk'ivyo, kubera yuko nibaza ko hariho ahononekaye udashobora kubonesha amaso yawe kiretse ushize muri rugagamisha. None rero muri make nuko n'ivyo umuntu afungura yovyirinda ko n'amazi, umuntu akwiye kunywa amazi meza, umuntu akwiye kugira isuku ry'iminwe ry'ibyo afunguriramwo, ateguriramwo imfungurwa, isuku ry'ahaba mu cumba, muri saro, n'impuzu n'ivyo yifuka byose, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gihava gituma umuntu atakaza amagara meza bitewe no kutagira isuku. None rero ibi bintu byose tudondaguye biratuma umuntu, novuga ngo umubiri wiwe, amagara yiwe byitwa ko ayagiriye isuku, agize hygiene de vie. Novuga ngo n'imyanda n'ibisigarira byari kuba kumbure byo havuye bitera ingorane, bigashishikara kumuvamwo, hanyuma akaba libéré, akaba libre, akaba sain, akaba afise amagara meza. Bakunze ikiganiro Yaga Muganga, akaryoshe ntigahora mwitama. Nizera ko mwumvise ibitari bike muri kino gice cacu cuno munsi, aho twumvise neza ingene umuntu yoshishikara kugera hygiene de vie, ingene umuntu yoshishikara guharanira kwigiza kure akantu kose k'umwanda, k'umucafu, k'ubumara, k'uburozi gashobora kugira guhungabanya amagara meza umuntu afise. Mwebwe bashasha mushonde kuri sabone cyangwa subscribe, byoba byiza kugira ngo dushishikare kubana muri no muryango wagutse mu biganiro byacu bitandukanye ducisha kuri Intambwe Idahita TV. Jewe Janvier Imana namwe ntaramanye namwe, ndabikebanuye ni Agahwane.